gushimwa yo gushimwa we uri mana yo gushimwa we uri mana y'abagwaye we uri mana yo gushimwa we uri mana yo gushimwa we uri mana yo gushimwa we uri mana y'abafunzwe we uri mana y'abafunzwe we uri mana yo gushimwa we uri mana yo gushimwa we zigama ibirenge byanje indambuko zanje kuko ngomba kugukorera wa mana yanje. Haleluya amen. Kuko yangiriye neza, kuko yampaye amahoro, kuko yampaye ibyishimwe, negamiye umugabo akomeye, uyu mwami negamiye umugabo akomeye, negamiye umugabo ahambaye, yangiriye neza, y'amahoro, uwo mwami yampaye agakiza, kuko yangiriye neza, kuko yampaye amahoro, uwo mwami kuko yampaye agakiza, kuko yampaye ibyishimwe, sinzogera kwibagira ya mirimo yankoreye, wera rumwami, wera rumwami, uri umwami w'amahoro, niwahora rumwizigirwa, mwami w'abami, shumbusho yanje, uri umwami w'amahoro, niwahora rumwizigirwa, mwami w'abami, shumbusho yanje, hari ico yankoreye, umutima wanje utazibagirwa, hari ico yankoreye, umutima wanje utazibagirwa. Nimore mu mutima wanje. Haleluya. Nimpore mu mutima wanje, ubu ndamahoro, ndahiriwe ko Kristo ari mu bugingo bwanje. Kristo niwe nahisemo mbere umuvyeyi mwiza, ambere ico nipfuza cyose. Yesu nahabwe icubahiro, Yesu nahimbazwe, Yesu yubahwe ibihe byose. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri uno munsi yuko ndi kumwe nawe, ndagukengurukira kuri Imana igira neza, ndakuninahaza kugira neza kwawe. Data wera, imbere yawe ndakwereka ikiganiro ngomba gutanga cerekeye abantu b'indyarya. Akenshi umuntu wa mbere w'indyarya uzobona ni wa muntu yama akenera kumenya ivy'iwawe gusa, wowe ivyo ntumubwire. Ica kabiri uzomumenyera ko ni wa muntu atazokwereka ko ababaye, iwe naho hoba ikibazo aguma kwereka ko aryohewe, mugabo akaba ashaka kubona wowe ubabaye, akaba arivyo bimuhimbara.
uyu muntu uzomenya ko ari indyarya ntuzokwibaza ko ari umugenzi wawe. Icya gatatu, umuntu w'indyarya ni wa muntu yama ashaka kuguma wowe ntabone uteye intambwe, yama ashaka we aba ari we ateye intambwe. Yama ashaka kubona ko ari we ateye intambwe, uwo muntu uzomenya ko ari indyarya. Icya kane kizokwereka umuntu w'indyarya ni wa muntu atoza kubwira umugurana amafaranga, sibyo? Mugabo ntiyigire ashaka kugushura. Niyo umusabye ngo nishura amafaranga yanje akaca kubwira ngo ufise menshi nzoba ndayaguha, akibagira yuko hari amafaranga wamuhaye, akongera akagaruka irya kabiri kamuha, irya gatatu kamuha, wamwishuza hanga kuyaguha, uwo muntu uzomenya ko ari indyarya. Yesu rero nahabwa icubahiro, abandanya bahishurira kubereka abagenzi b'ukuri, abandanya bereka amaso y'ukuri abakunda cyangwa atabakunda, abandanya bereka indyarya, kuko benshi tubanye n'abantu b'indyarya. Kuko umumenya honyine biragusaba umwanya, ukamubona ari wa muntu mutwenga, mugabo warengana agasigara kuvuga, ugasanga ni wa muntu yabona ugiye gushika mu mahirwe akipfuza kubyica, akaba ari wa muntu umwanya wose aguma akenera kumenya iby'iwawe, gutelefona, nta bishasha nta biki. Uwo muntu uzomenya ko ari indyarya, kuko wewe ibyiwe ntashaka kubikwereka. Waba uri umukomesa akakubuza kugira ngo kijya kintu ntukidandaze ngo nta mahera kirimo, mugabo mu ndwi zibiri ugasanga yamaze gufata indege yagiye Dubai, yagiye Chine, yabiranguye wewe, mugabo we yarakubujije. Uzomenya ko uwo muntu atagukunda, uwo muntu ni indyarya. Yesu rero abahumugisha, abagiriye neza, Imana ibandanye ibaha kumenya inshuti nyakuri. Yesu abagiriye neza.